Wari kumusaga? Uri umunyamusaga? Kandi shani ivyo. Naguma ndavyumviye. Uri umunyamusaga? Abanyamusaga basagutse ko imisi yose kandi checking aho kandi bakango babone. Ndabaramutse bwa bayibone. Yego basi. Washaje nawe nibibazo wanje yitavye kare. Yaranse kwikawusha ari yitavye. Je muganda afise umugabo. Ibintu birateye amakenga ari kuri wewe nosama ibi ngo ko Yesu ari umugabo bapfakazi. Ubuje bigeze nta mugabo umwe nshobora gukunda 100% ndenze babana navyaye. Nimba muvuka babandi usanga bavukana amaboko aguma ameze gutya. Nka twege twavukiye mu isite urateka isombe sorori rikavanga rikagera kwizera. Majeni napfa ibinyamakuru bizobwa gakobwa yapfuye. Abantu bose mu posting nk'umusanga utana posting nani umuntu anzi kuri statia. Ariko sirapfuye ukakobwa n'umwiza. You have to be honest. Ubunyene wopfuye woja. You have to be honest. Baza umutima wawe ucutwishura. Ubunyene isaha nye. Yego upfuye. Uya nukujana ncanda kwa shetani sinibeshe. Jesi nkunda kubesha. Iyi saje ahamagaza nka champu. Imana ingiriye ubuntu akirira ku musaraba nk'isuma. N'abagabo bakubitwa numva hari bangana n'abagabo bakubitwa n'abagabo bugaranwa dusa imitima mito y'abandi ruzura gasanga twabivutse umugore. Yes, hariho imiryango imwe ivuga tutakubita umugore nturi umugabo. Uragiye gushika ino saa kuba ntarasubira kwiyongeza. Nibuka ko nova nkubitwa. Okay. Kana ko Jeff umunwa muremure ugasanga mugacana. Ugasanga muye n'umugabo nkubita. Je mugabo nafise ntiyankubita. Jega singira umugore singira ndimwe bibiri ndumumama kandi usanga aho umupapa. Je ndazi kuri hinzu, ndazi ko abana biga. Ego. Je ndazi kugara umuryango kujya ko umugabo nyene ngo nakaratashe. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwerereye. My name is Frank the answer in Magic Channel TV. Ndi kumwe n'umutumire adasanzwe n'umufite adasanzwe nagomba ngo numwigeme mugabo so umwigeme n'umudamu nagomba kandi ngo numufasha kandi si umufasha wanje n'umudamu. Karibu sana. Ego murakoze. Meze neza. Ndaho. Tangana nakamweme kenshi. Niko nama. Ugisanzwe ufite akamweme. Ubuzima ni bugufi. Ubuzima ni bugufi, hari uno munsi hariho kajuka damva wapfuye. Bishobotse kuryoherwa bibemo. Bisaba wiha amahoro uko biko biri kose. Yego. Uronka ubure. Byose n'ubuzima bukiriho gusa, ega tworonka misi yose. Ariko hari gihubura rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Gashaka bana 10 umunsi uzoronka ucabe bagira zancuro zose. Wababaye. Yes, utangwa n'amazina yawe twidondora n'abakunzi ba Magic Channel TV. Mwaramutse namwiriwe mwese meze neza. Je nkaba ndi gakobwa umunyamuji. Nibatswa iryo zina bandiko. Gakobwa umunyamuji. Ariko abandi n'abakunzi kuri Rita. Rita comedian, comedy, TikTok biki byagoye. Yes, kubera kikanyamuji rero. Kwanda umunyamuji nkabona na munyamuji. Uri mvukira none buryo? Navuke muri commune Mukaza. Ego. Zone iye. Zone ni iye. Koga mbuje kuri. Zone Mukaza ishobora kuba ari ihega basha quartier kweli. Ntumbwe mwirohero. Ishobora kuba ari ku Musaga. Uri umunyamusaga? Kandi shani ivyo. Naguma ndavyumviye. Uri umunyamusaga? Abanyamusaga basagutse ko imisi yose kandi checking aho kandi bakunda kwihenda benshi babikubwiye. Oya benshi babivuga bibari ivyo ariko je kuri je wibeshe vraiment nko kumusaga. Antuka nta ndahonyoza ibirenge byanje inote ngaye turengana nigeze kuja ruguru ahantu bisa kucari uciye mu igenda. Twatugiye mu igenda kumusaga nahonze nabanze kuja kuraba umucuti wanje afunzwe ku mpimba naho ni kumusaga nta musaga nayonzi muri make ugiye kumusaga wona zimira. Yego je kumusaga no zime nta muntu yontora. Antweta uraje ko ari umuntu ashobora kuba bwati ngo ndumunyabujjumbura mugago gasanga rero quartier atati ugere se umunyamuji mu muji bisa kumbiga nduramenya amazero amabara mwisite ibintu byose. Yes, usanzwe kandi uri mu TikTokeze. Nagomba ni hekenye mu kanwa. Usanzwe uri mu TikTokeze. D'abord twatangurana ngaho nyene kwanza. Kuri kintu vya TikTok. Urubatse baramutse kwanza. Baramutse kugira ngo babone. Ndabaramutse kugira bayibone. Yego basi. Washaje nawe nibibazo wanje yitavye kare. Yaranse kwikawusha ari yitavye.
sindagitahuye neza ico kintu. wanje yaritavye Imana. Yo, c'est vrai. Hamwe n'abavangira gutya natwo ndibeshera. Yo, sorry. Oya nta na kimwe niyo nzira. Okay, nta kibazo ntacyo ni bon. N'amajambo aciyamerano ku. Oya byose biri mu buzima. Ivyo byose n'ubuzima. Sivyo ndinakubwiye ati ibintu bashaka kuba bibi ukumva ni bibi mugisi nihera. Biraba bibi mugabo subira uvyuke tu. Ibi nivyo navyo biri muri vya bindi bibi. Kandi nta kintu kibiga nko kubura umuntu ari proche yawe. Nico kintu cyambe nabonye kibi. Yes, kaje tubigaruka ko naco gatonya. Ariko kandi kwe ki TikTok. Gukura kuri TikTok, umudamu yubatse. TikTok jewe. Jesse nubatse gumukivuga. Oh. Bon, basi wigeze kuba marié. Yes. Je muganda afise umugabo. Ibintu biratera amakenga ari kuri Wewe ntosoma ibi, ntabwo ko Yesu ari umugabo w'abapfakazi. Nubura umpagani we. My God. Ndafise umugabo sindi umupfakazi. Ndafise umugabo sumba abandi bagabo. Ndafise Yesu. Nta kundi niremesha none bigenze gute. None ugire gute akabiga twinga nka keza. Yes, bon, kubira iki TikTok navuga ko uri umudamu. Yes. Ba TikTok tufari inkumi abana bagishushe kwa. Wa TikTok turigisha kandi twaniryohera. Yeah. Kuri TikTok ari guja ko nk'ushavuye canke ibintu bistress umuntu ntibibuze ugasanga ni ibintu nyene sinzi ugiye kuzura hura n'ibintu byinshi bikwibagiza mbwa tusanga nyene waronse ukuntu utayigoza nawe ugacikora ndakora ibihanura abantu ndakora ibitwenza abantu ndavuga harige mbabara nanje nka cyane exposer urakunda gutwereka ivyo wafunguye bisi hariho ababifata yuko ziriya sombe zabateye ikibazo ariko sagamenye kugirara ivyo bitirara ni sombe ziga zari sombe irara nazo zimeze gute ivyatsi nyene ushira mu isafuriya bigaherera sombe nazo zitegura gute sombe zaziri mu igufa ibirungo bihagije nduteka ngaba banyi kwizero rigira kangaye bakumva oya none ni kuvuga yuko umuntu ateka isombe ntashiremwe amagufa ntaba ari isombe riga bagitirara urumwana mubiri abanyamuci benshi baraziswiyemera abantu barabizi ivyo mvuze nk'abantu bavuka imbobo barabizi cyane isombe adashizemo imikeke yumye canke amagufa akubwira ntavuga ko yatetse isombe umbaje turaryasha ngo arirara umva nyene ibintu nyene biraho nyene nyene bari ibintu nyene biri ngaho nyanya atapetse isombe bujumbura uzubirabe neza mbe urubatse yes uzura birasi umunsi mugora avuze turateka isombe mon cher urongereza uzasanga muri ko mugisha nka 18000 ari isombe gusa aho utarashira nk'umuceri n'ibindi umunsi w'isombe gusa ciza si isombe kuko mushobora kuziga imisi 3 imisi 4 emva byose ibintu byose bivana n'igiharuro mugara biravana nimba muvuka babandi usanga bavukana amaboko aguma ameze gutya nka twege twavukiye mu isite urateka isombe isorori rikavanga rikagera kwizera mugabyo byari kerakira amahoro umuntu atetse isombe utuma uha wasi umubanyi wawe umwe oya isombe ni kintu zimota isombe ni ng'abantu gusaba inyama birateye isoni nkungo mpinyama oya muganga nkaje abantu banzi nyene ari proche yanje baratwongeye banga binyama utazima twacanye twanka ariko baratomboye mperuka kugira ikibazo cyo kugara amaguru muganga arazimbujije umva baratomboye muganga mbwe ngo ngabanye inyama n'ibiharage ndagenda burya nanje ndara mu misi nzitaba oya mu izina rya Yesu oya ega kwitaba si bibi bibi no kumenya uko n'urupfu rwatenyitsi oya ega turitiranya ibintu gupfa nibisanzwe aho kumenya ukujaye okay tujega kuri wenyene uri kujaye okay nk'ubu nyene urapfa bakagira ceremony waguhamba no nka Jenny napfa ibinyamakuru bizobwa gakobwa yapfuye abantu bose mu posting nk'uza gutana posting nta n'umuntu anzi kuri statia ariko usirapfuye ukakobwa n'umwiza kubera napfuye ariko rero gupfa ujahe ugiye okay you have to be honest ubu nyene wopfuye wojahe you have to be honest baza umutima wawe twishura ubunye ni isaha inye yego upfuye wana kujana nshanda kwa shetani sinibeshe resi nkunda kubesha iyi saje ahamagaza nka champu
Imana ingiriye ubuntu nkakirira ku musaraba nk'igisuma. Ego nukuri. Ariko Imana ingiriye ubuntu kuko tugenda turahinduka. Ari ibintu byinshi bashobora kugugonga ukacugumura ababukiye ukacuwihana. Ivyo navyo burya biragoye ega burya ngo umuntu yihanira ku musaraba nk'igisuma. Burya none ugeretse ku Burundi kanya n'akabonisi Imana afyonde burya mu muntu ariko ntibibaze ko ntibishikira bose. Oyaye biga ntibibaho. Ihanu gikomeye ko kutihanu gikomeye. Biragoye isi tugendera musanga imwe gutera kuja mu nyine byo tugora kenshi nka twebwe dushaka ibintu bitworohereza. Nkuje mpambira abantu benshi hari ibintu je mbamo utokiruguraza kumbwira ngo ni caha je ndabizi neza ko ndi mucaha. Ukazamva ngo yaye ngo Imana ngwiraba umutima ngo ntiraba umubiri. Uyo mubiri ngwawe uramaze kuba pièce de rechange y'umubiri kuboko kuve kucuja ngira ngo abanyabuyenzi murigira abanyabuyenzi yashaka ikintu cyose cyarabira hari kuboko k'umuntu murasangayo ngo ati ko aravunitse basi bamwe nuko umuzungu bazi bamwongera ukundi ntibibaho bisigwe ko rero n'uyu mubiri subi wacu turabigenderamwo tukihindura urabona ati vuba ndisiga nkagira ibiki nibiga byo kwishimisha twebwe ko imbere y'Imana naco bimaze uzurabeho ko bitarakimaze uzurabe neza ko bitakimaze neza na neza haryo buze umuntu umuntu apfuye ibizara banditse barabibandura umushatsi bimeshe bakabikurako mari bakagufungira igitamba cyo bagasokoza umushatsi wawe nta muntu ndumva umugore bahamvye yambaye jeans nguki wanje bakukutiga ikanzu kirekire kubera iki barinda bamenya yuko upfuye bakwegeranya ngo baguhambanye iteka ko kigyo teko torigira ukiri muzima uzuye n'ambaye buchikopa mu gupfa batubamugurira shaje ikanzu mwimake abantu dukunda kagiye ubona ivyo duha agaciro abantu urupfu niko duha agaciro burya ego je manda bivuga je naragwaje umugabo hayo nabe nibo bataje bazibamba barira iki kintu nkunda kukivuga kenshi ngizi kuko vyananiye kwakira abantu b'Imana nta mutima mubi nk'ibafiti ariko yagize umuntu ngena mera nk'uvuga akantu nko kwaruvuze Jenza nuvume ngo waramvyu nikuko Imana yabwiye ko agwaye ntibigeze bazi muga gupfa bari bambaye izo costume nuko nari mbabe naguma ntera ijisho kabona ngira go ngasanga nagamana mugazi umuntu yavuze nyene nushaka kuvuga ariko numva nyene no birukana nkumva sanga bambaye costume abagore bambaye amavuta no kukazi uwo musi nibagenda ariko uri mu bitaro kabo bagaruza mva ushanga umushefu wanje je namurusha n'abashefu kukazi narusha tanguja kura umuntu ariko pfa urabitelefona nabuze umuntu ngiye kuri morgue turahamba ayo condoléance urumva je nasanze ndukunda muganze sikudukunda babanko tubanukira ego namaze gufatera ibibazo iyo canuka nana canonekara abanyarutse bakure bagukureho nyene nacukimaze naho ubundi kuko iyo bari kuvuga ngo ngukunda wokunda umuntu muvugana twavugana tukaganira tukeshanja nibatsika byo bavyiza okay bon utumye mpindura sije ibintu natego tuzakuganirako kadoho tuwe focus de nibi bintu ndashaka udusangize experience wabuze umugabo ryari byari bimeze gute wari umaze ikingana gute wubatse umaze ikingana gute agiye ndashaka ngo dusangire experience yo muri ivyo bihe harimwe rero ibintu harimwe ibintu bimwe biri private niga nshaka kuvuga muri aho ariko ubundi kubura umugabo igihe mazi apfuye bon yitavye Imana myaka 8 izokwira le 25 juillet ebo zankwije 8 ans myaka 8 wari umaze imyaka ingahe muri mu rugo nari imazi yindi nta kunjo kibazo twogisimba okay peut-être ashaka gufasha n'abantu yes bon en fait igituma nimba we iyo situation ibayemo encore mu myaka 8 hari undi muntu ayibayemo no musi ejo nyene jo haheze oya je wanje ntibisa ariko vyose kubura ni kubura ntibisa kubera je wanje namubuze bon ifungura please ifungure nubona burya mu rugo harabaye ibintu byinshi burya umuntu akibuze umugabo bari muri sherishushu ubona umengo ni siheze kuko abagore turafise ukuntu kibana n'umugabo arabaso akabanyoko ategetse bikabi umva umugabo akawuvikira ariko kandi ko biba bikwiye kugenda si paka muri mari muri aba jeune mari
ivyo ni igihe cyose umugabo nyine aguha aba vyose vyawe none kwe kaca hinduka mu nyuma abagabo ntibahinduka abagabo turabana hahinduka twebwe abagore nibo ari abana babi nibo bahinduka oyega n'umutima mvu twe turabana beza twebwe iyo duhindutse cyo twe expose ariko mugabo arashaka guhinduka agahindukira muri chambre ntibigeye no muri salon urumva muri chambre ibibazo byanyu bikagarukira mu cumba gusa burya kenshi uzura ibibazo by'umugore n'umugabo birinze bisohoka bavyarenze twebwe twa tubivuga abagabo ntibavuga ega n'abagabo bakubitwa bivuga numva hari banga mufisi none bakubitwa n'abagabo bugaranwa dusi imitima mito y'abandi iruzura ugasanga twabivutse abagabo dusi imitima minini yo kubikamo ivyo bintu byose abagabo nyene kandi abagabo museka agatima ntibanyumva ugasanga no mubaza ko vuga ngo umugore aragukubita gashugenda gusarisha none wewe muhanze kandi nekwe kunkubita ukunsiga amavuta ko kutotahunzaniye ikintu do special vuga ati umugore wanje kankubita ikimodoka ukankubita iki ariko utawawe rero uzigera ha ushika undemeka ingumi unturira kumube no mico y'ikirundi bon ku ruhande rumwe sindi sure navyo kandi sindavyemeza kandi sindabishigikira bavuga yuko gukubita umugore ari kimwe mu kintu kizima gukubita umugore yes hariho imiryango imwe ivuga tutakubita umugore nturi umugabo uragiye gushika ino saa kuba ntarasubira kwiyongeza nibuka ko nova nkubitwa okay kana ko Jeff umunwa muremure ugasanga muye n'umugabo ankubita je mugabo na Jeff ntiyankubita kandi byari vyera je naho ntivyari vyera oya nta bantu babana vyera ntibazi bakubeshe habe nabo mubona hanze mu nzu baragize separation du corps umwe araranga undi araranga je nk'uwanje agiye twashana twumvikana ati tuje beach twicare mu nshere tuvuge ibintu ushaka guherera cya twaduga uriyende ngansanga ku kazi iki kintu ndumva ko nshobora no guturi ku mutima rero kugira simame ndakuniga narya ruvyibushe oye sinari ngana uku ugiye kuvyibuha mu nyuma burya navyibushe mu nyuma je navyibushe mu nyuma ubu jewe ndiye nkahaga ntawe mbaza untarataha imvura igwe barase bagire gute je ndakumuryango wanje wugaye umva msamahoro yose ariko rero nikora wacu bisimba imvura y'igikonyozi ihari muri kino gihe irateye ubwoba uri umuntu yigeze umugabo biragoye kwihanganira hajye ubuhaze baza kwakirukana mu nzu umwe arabutse amakaye ngo ivyo uravyumva reka hajye babahaze hari ibibazo tuba dufise birengeye vya bindi bon ariko still umugore canke umukobwa oya none wo mu mome wawe dufate utaramutara umusheri wawe ugira mwandikira sheri bizu atanoti ya 10 bifise mu mufuko aho kuno cyo ugwara nguri bize nakazi kwerekeye una frank yes ego ico nico mugabo umukobwa canke umugore amaze kumenyera umugabo jega sinkira umugore sinkira je ndimwe bibiri ndumumama kandi usanga aho umupapa je ndazi kuri hinzu ndazi ko abana biga ego je ndazi kugara umuryango kuja ko umugabo nyene ngo nakaratashe hari ibintu rero bimwe je ntasa nivyo abandi bagore nukuri ariko still umusingo maza wese ego uri umusingo madam mugabo still uri umugore nuvuga ko hariho ivyo ukenera nk'umugore umubiri wawe urakenera ivyo ukenera ko uhaze nino hamuhaze none bya bintu vyose ntubigenda ukamererwa neza none urahaga ubizi gute ko ubona banisize nicaye ngana nabwiriwe aribwo bwa bunyamuji nakoresheje kandi ubona sa neza wasanga ntari uratesa cyo gusanga ntari umubiri ni myiza warabaye imbuza ngo mwisite kera twe baradutekera amakambiri bagacashama babindimu ico kintu akizi kwishura tonda bakaravye uwisize bucu canke sleeping twese twatonda twisize nanje ashaka gusanga vyagenze uko nisize yako nabwiriwe kweki ndakwereka ibibazo vyanje ucumpa none yes ariko reka kunkwepa ntacu umukobwa canke umugore ufise umubiri akavuze nari nyonga ivyo bivugwa urabiherutse je vyo ntavyonze nakubwiye ko tamugabo ngira seto nogoma ndakubwire gute hari wandonkeye oya ariko umubiri still ugumukeneye ukenera iki katavyonzi na waruka kubikenera mfise tubikenerana sinkenera ko navyonzi wita irahetse wita irahetse iki iyo myaka 8 irahetse sa iyo myaka 8 iraheze urafise ikikwemeza yoba 20 na uburi intwari iteye ubwo uburi ntwa bo cyane bazomi darapo uburi ntwa idasanzwe kubera ko en fait iki kintu tugerukiye ko hari abadamu benshi babura abagabo babo maybe inyuma y'igihe runaka babanye ukwezi kumwe indwi imwe imyaka 2 imyaka 10 canke 5 mu nyuma kaza kumubura hari babiri umwe acaja kurondera undi mugabo
canke akaguma mu rugo ariko arabesha umuryango abana akaba umugore mugabo still akaba afise umujene ku ruhande kugira ngo ubuzima bubandanye bugenda neza kugira ngo ntasaze ugenda nawe afise nyamugabo ubona bari mu bibazo bindi umva rero dusige ko byose ari ibibazo reka tubibemwo gutyo nanje n'ibibazo ibintu birakomeye cyane yes bon ni Lita asanzwe akora kuri TikTok cyane gose amavideo menshi mwazogenda mu murabe ni Lita kanyamuji umunyamuji hapana kanyamuji umunyamuji abushitse mtoto wa mjini yes kuri TikTok amakane sanzwe n'umukomedi tuzi kwanza kuri comedy ubukomedi butangwe ryari daba wavyumvisemo gute nivyo usanzwe uvuga vraiment mana arangiriye neza agahogo kararongoroye nuko natana kayeri nwa ngo hasarari yazi ntakayeri unwa Savre ne kumonika nkume ngufise vibe menshi ya nizo ngorane mfise mugano wabandi waco mye nabibaza ko naco nizo ngorane induru nyinshi mugabo comedy wayitanguye ryari byagenze gute wavyumvisemo gute d'abord je nabitanguye kera cyane kera n'umugabo wanje akiri nibuka ko filime yanje ya mbere na King nayikinanye na Joshua Professor Joshua akiri ari Joshua cyangwa ari Sugu J akiri Sugu J wa zamani kwa zamani gantra ndakuze ntungana akano niko kabi ko cuba kutangana kera ndakina umugabo arabibona munyuma arambwira ati nukuri urankunda mutaramenyana tubana wabitanguye mubana ariko wabitanguye mubana nabitanguye tubana je numva ndabikunda nkumva mwaba mnaranga gati maje nshaka kubika ndashaka kumva nanje ngira ibi ndagenda ndakina muga nkina ntavyo namubariye cege namubeshe nkaze ndagenda muga filime yasohoka ndavuga no ndabigire gute hamwe abimenye bice kundi muntu ibintu bizonkwegera jewe nyene reka ndabivuge jewe nyene ndamucereka simusumwe atubye abantu bafata kamusteri baba bana beza shaho ndavuga iri sida ico nari kubona menga ya kamusteri mugatiro shashe Rwanda kubikije musumwe nakinye film kina filme utayi wanda mbwira ndafata ya CD ndashira bari bakitembereza za CD na pale vyama flash CD ashamwarara ngako arabishoboye nkambo mengo biraryosha ariko rero ngo bivanye na titre yanje jewe je nico ndi peut-être je ndumva yuko bihagarare sharabe yarabikunze yarabikunze ambwa ati ngegura umukabuji ngibintu byose ngo byagenze neza mbwaye okay acambwira ntudusubire ndambwira sawa ndabihagarika birahera igihe kinini mugabo warige sometimes nandika nandika utuntu na petite sœur wanje rero ni mu kwandika we n'uwambe n'indirimbo baranaririmba n'uririmba z'Imana yari indirimbo ariko no gusohora azimana urumva nyene nkaza ndandika nkaza ndayimubarira nk'ubu ndi stress nicaye nk'ahantu nkasanga je ndi mu cumba nkavuga nkisubiza nkakinamwe umuntu nkagakina ari babiri ndi jenyene nk'ubu nkatukana n'umuntu nkasanga nkamusubiza nkavuga neza nuko nkasanga nkavuga je nkadraga umuntu je nkagira je jenyene nkikinisha munyuma ndavuga kwiki nzoguma mozi undi mutima ucuraza ugakina ibi bintu ivyo utagize umugabo wakiriyo yo hazoca haza ari kubera bigize kubera uri umugore w'ingare wibana nta mugabo ugira urumva ico kintu kica kiraza yaramaze kugenda yaramaze gupfa kica kiraza mugundi musi ndabibwa petite bacambwira ati kukansha twokina ko twokora dusa umwana mutoya dukorana mwigembe na petite tuba tubitangiye gutyo ncanda vyisangamwo ncazi kiri muri je kimbwira yuko hari nivyo babamvuga je ntazi ugasanga umuntu akuvuza ikintu we ntacuzi ndavuga ati ariko nibamvuga kuri ibi vya filime ntibazoba bambeshe nivyo nzoba nabikoze rero vyiza rero kankine baze baramvuga ibije nakoze ncanda hari ikintu waruvuze ati mbega natangura kubikora ariko ko umugabo wanje yagiye ntazona ko ndi umugore w'ingare inyuma ya nta majambo y'abantu baje kuva kuri umugore w'ingare kumbura oya umugore akina film utegerezwa kuba ingare utegerezwa kuba maraya ntakoresheje imvugo mbabarira amatwi
umva utegerezwa ni nk'ahantu mengo bushize en public uri kurigurisha uri kwicapa ariko je naco bintwaye kubera nakubwiye ko ariyo n'abarenga ibigo kurenga ibigo ivyo ntutsko bibaho voilà umva urinzi ubikora umugabo ariho je mama wanje nubwo bomfata basi bazonyihanganira avuga ati niga nawe n'umuntu ni ntuntu disi yari wenyene none we nawe ufise umugabo uhava wisigurike yes bon kuba uri umudamu okumbure kandi ukaba usanzwe uri umukomeze ukaba usanzwe kandi ukora no kuri TikTok ama video yatandukanye ni bimwe mu bintu bituma uba en public ama kandi umuntu kenshi iyo ari en public haza amajambo menshi agiye atandukanye mu kibano abagenzi bawe bakwegereye uko bakubona uko ngene uri cool barashobora sha uyu muntu vraiment uko muteje ko we na Fabio baravuga ati uyu muntu kweri ebana hari tundi tuntu twiwe aho rero je nkahomba ahomba nibaza ko nziranye n'abantu bo mu gipangu tubana kasi benshi mu gipangu wacu nta nzu nyinshi zihari ni nka zitatu urumva nibo tuzinanye bonyene ego inyuma y'igipangu ikirenze mwaramutse na kindi kintu tuvugana ntuzinanye wako jemba mucibitoki iri mwisite mva gora kwizero ya mbere ushaka ya kabiri mbako umva mvuye kwizero ya mbere nsiyo ushaka kukaburimba abantu baho bose nta numwe ndinjira mu gipangu oya nta numwe nta namwe ndinjira nta muntu numwe tuzinanye muganda mubona nkamenya n'umubanyi mwaramutse nyiriwe ivyo ni wasigara bivuga je narenganye urafisa aho wabikuye wabikubaza uramuha insiguro je nta kibazo okay en fait kangaro kuri kintu umengo ari experience runaka ufise umengo waramaze kurengera amajambo y'abantu none maze kurihinda numva ko mfite ivyimvyo vy'abagabo abandi baragiye bamwijoro abagabo ngo twaga mwijoro hari bazo vy'abagore nakigira umva umugore kenshi yicara ariko ari vuga ubusutwa nuko tubwitana ubusutwa insaku yicaye n'abandi bantu kubera iki abahazi yakatorize bahazi ubugari ariko je nubwo abana baheza kurya ubugaje nangwa kwibaza mana busiku batakulaje nijoro bararya gute canke mwijoro bararira ati ye hageze ko ndi hinzu amatariki bahageze amatariki hageze hageze ibi ariko ubundi gusa no kwicara sheri ibi papa naka ega harakenewe ariko je shake mbegwa ndimwo serumu barambwira ati umunyu waheze umugabo mugore ni tamer double hari niyo bica bisaba yuko twiha amahoro je nk'ibi birama amahoro cane kuko agiye bamsikibazo ningire kuri TikTok yari ebara nkacaja muri mood vya bindi biza kuza mu nyuma mugi imisi amasaha nayegeje imbere nari gupfa nka saa 9 ntuma mfa 18 basi ritirimbazwa amarushwa en fait ko dutwenga ibintu bibabaje ega birababaje abadamu benshi bapfakara agaca wa mudamu donc ya dependinga ku mugabo wiwe vya bindi vyose yabindira apa ku mugabo wiwe umugabo wiwe asume ari hinzu agire gute ariko naje nuko yes ariko biragoyirire kwiadapta byagufasha igihe kingana gute kugira ngo ushobore kumva yuko ngomba kuba umugabo uko biri kose nta wundi mugabo mfise nimba ntashaka kurondera uwundi je mwambwira abantu je ndafise umugabo apana byo kuvuga Yesu je ndafise umugabo yapfuye ansigiye mituweli ku kazi bakandihira inzu hari bibazo kanaka ntagira bidasa n'ivy'abandi burya impamvu ndakubwira ko umupfakazi ashobora gupfakara jage mwambwira mama ati ni wapfakaje sinapfakara sinziri yaryamye kuboko kw'abagabo burya abagabo bapfa niba abandi bapfa basiga bana mu bibazo ariko iyo umugabo yapfuye avuga ati basi ari ikintu umugore yifashe neza umwana ashaka kuronka umuceri n'ibiharage bage niba bapfuye burya baryamye kuboko kw'abagabo kubera ko hari ico yasize hari ico yasize je MC nanje novuga ati ntavyo yansigiye nta bintu biki yansigiye ariko agera ku mwisho simava niruka ngo mayabera inza va oya ndaba kuri kalendire nk'abandi ati mbe basha bayashizeko urumva na wa wundi yicara je maranja mu kurande rw'abantu bose na wa wundi yicara shaka dandazi Monshe amahera uyakuremwe inzu abana bage abana bige ishuri amatara n'amazi burabizi ibintu byose wewe uraza gukoresha pido 60000 ku kwezi atayo winjije urumva ujya mugore ntakurashaka kubura stress none aho nyene bega aho ntumva ko dutegerezwa gutahura abasingo mara baba maybe batandukanye n'abagabo babo canke bapfakaye
nuvuga ko abagore canke abasingo madanyene bagenda mu zindi ngeso nitwo batahura kugira ngo bashobore kuronka ayo mafaranga yo kubeshaho imiryango kuko ni mudanazi izo tomati cyangwa udanazi ibindi bintu birego kuzironka 200,000 y'inzu kweko cubami ya 200,000 kandi ta 200,000 winjiza. Okay, dufate na cibihumbi ijana ufise abana babiri kweko wamwe ibihumbi ijana cyo mu nzu yangahe no regalita nta chambrete ya 50 miliyoni ngahe Bujumbura hehe ubu nugo rero nka hehe kure mu kuza muri ville nkaza ndaza nk'uvuye ingozi ntaco ariko kayironkana amahoro mbega urazi naho ivyo uvuga ngo bica bikugora mu kaja mu zindi ngese kuba mu buzima butari gwawe upfurushe urumva upfurushe vyiza shaka kube mu nzu y'ivyatsi ariko uvuga ati ariko umwishimbi 15 vyanje yombura genda yari ni handi uca bikura ko agasuzuguro k'abagabo ariko umugabo amaze kumenya yuko ngo genda mupangiye naka asha na saa 9 guhamagararo urihe dusohoke tugira iki anagukankamiye ashakana uramaze ko n'umugabo atari go hagukuti kofi mu kabari ucura kwe kuvuga gutya mana we hamfuko mucera ngurira babana ndabashira urumva ariko nkaje mvuga ati ndashaka kuronka umuceri n'ibiharage we mugabo udahari jenzu yanje ndayiriya we mugabo udahari jewe ndagwara ku kazi k'umugabo bamvuze ni napfa banampambe umva birago kugira ushibirenge ku mutwe ibintu usanga bigoye biragoye rero umva ico nosaba uwe wese yokora muri bya bindi bike ntushake kuja kwa munzu y'ibihumbi ijana atabihumbi ijana winjiza canke winjiza ibihumbi ijana nyene oya shaka kuba mu nzu y'ivyatsi ivyatsi n'ibihema hemu bigiruko ariko mve ko umutima wawe utuje okay aho nyene cinshaka kubaza akabazo kamwe hakubana n'umugabo ukunda mukundana mugabo akaba ataco mufise mukamumba mu nzu ya mitego ebana anytime ishobora no kunabagwa ko wanashima nana ko ari imvura imeze nabi muri no misi ishobora no kunabagwa no kubana n'umugabo atagukunda ataguhakeya genre affection y'urukundo uronka gasana wasanetse uhita mwiki jewe je nugatota akazamara amezi atatu amafaranga ndayabona erega ibintu muko muri tiranye je namaze kubwira ko mfise umva deja mfise undi mutima ubu jewe bigeze nta mugabo n'umwe nshobora gukunda 100% ndenze babana navyaye muri uwo mwanya ncamba kubera ntuzenyeze y'abana banje wewe taha wewe ntuta abana banje bigishuri giza abana banje bambara neza ninashaka kubarungikira mu kindi gihugu kuzojayo abana banje bazojayo ninagwa ari umutima bajyana bazompoza afise kuntu wowe udahari ndabisigago ngirana nababana nkamwe ati mwabana mwe mureke twiyanganire vibe tuno mugabo desert ziwe twa turazi byo twa turajamo turazi byo turi mu byunguka ariko uri nk'inkumi oya kameme inkumi uri nkumi sipoza uri nkumi ugatangwa kuzana ivyumvire vy'ukona n'umugabo afise amafaranga menshi barononekaye mu bwongo wowe kuko utoyazana mukazangira ivyo ni ivyumvire vya twega aba mama twararushe dufite ibibazo vyinshi intege zo kumva ngo wararushe none none abandi basi urashobora kuronka umugabo agukunda urashobora kuronka umuhungu canke umugabo agukunda akaza gukunda uko nyene uri hamaza begi zanje nazo oya ashobora gukundana n'abana bawe kandi ngo nta ndagukunda nkakwankira umwana yego agashobora kuza akavuga ati nabajya abana bawe bose ntaco bitwaye uribaza ko utotekana vya vrai canke nibaza ko uboneka umugabo agukunda nobona ndi mubi cane naje cyo kimwe ndakubaza ico na bana kunsuzuma imbere ya kamera oya napa ni vya oya ahubwo umengo nta muntu yo gukunda oya yo nkunda mwizera rero sasa niwe gutomwizera abagabo turabana babizigirwa abagabo n'abantu babizigirwa bambere gusumba abagore urazi je maze kubona abantu benshi excuse moi agira mariage afise abana maje mungu wanje arakuze mumaze gushika mu rugo après ya 2 mois 3 mois canke n'umwaka ukazamba kubwira abana sheri urya mwana arakuze vyiza n'umuhungu kandi akugisha inama aho bagabo mbere y'abayeswe muri abana babi urumva shasheri urya mwana ngo abana n'umuhungu urya mwana arakuze ngo ifoka abatante bamumenya ngo azamenya hazotorana ngo vomye basi tumurondera ishuri yigeyo ngo tuzaraza amavakanse ngaha aho ni mu nzira zo kwirukana wa umwana bakwamwirukana bon oya hagashobora no kunyungu z'umwana izahe cyari kunyungu z'umwana ko we wamusanganye umwana wanje sinenzi ibimubera vyiza wowe ramusanga icatumye ndamugumana sindamutanga wowe wogira umenyi wabo kunzumva jewe nakuye bage abantu rahazi ntoje bansangana none ngo manje ndabashiraye
mwumva bisigwa nuri kuri kamera nuwo nyihenda ko nta muntu nokunda gusumba abana navyaye oya bivanye n'ukuntu mfata bivanye peut-être n'ukuntu nkundira abana bien sûr yabaga usanga bari serieux cyane ugasanga ashaka naho umugore avuga ati umugore twobana ndaka nkundira abana nkakunda biwe ivyo birumvikana ariko ngo ndagize mariage turabanye nawe ba muri nsemene ugacumbwa ngo umva rero uyu mwana ngo tumusabire interna ngo yegera biwabo je divorce soka imbere impapuro za mariage uje navuga ati ubu buzima je warabansanganye umwana kugira tuvana agiye gushinga uguyiwe aha tuzorana mu feregi nta kintu kitagisumba umwana bani imana nari nzura nk'umusingo manda ari kumwe n'umwana we wenyene anapitiaga mengi arababara ariyima nkuje simbuze kwambara ikintu kizimvye kubaho nk'abandi ariko ari byo bimvira ugiye kubaza nkira twaza ngo sase nkana gaciye n'umufuko w'amakara batuta tukata ugide tugatiye mfuko w'amakara kavuka amavuta kwezi kuraheze aho ucugira uko ucusubira muhira rero n'umukobwa uri nkumi bigira ivyo ushaka mva rero nanje ndashaka kuba mu buzima nibabaza kuri abana banje sinova ndagukunda ndenze babana navyaye nivyo nagukunda turi abantu simvuze ko ntokunda no gukunda pe mbonye nanje nkundira abana hageze igihe mbona yuko abana banje bagira bawe ikibazo muri rwa rukundo rwacu oya no rushira hasi je nkabandana n'ababana. Okay. Bon, dusoza n'iganiro cy'iwacu ndashaka kugira ngo tuze gufasha abantu. En fait, kari nihenze mvuga ko wubatse kubera ko mbona wambaye impeta. Kwambara impeta bisigura iki inyuma yo gufakara? Je sinigeze ndayikura abantu bose banzi ndayambara sinigeze nkura. Nuje namugabo ngira bose bambwiye ko bandihirinze. Yari hehe gusa naho bon ariko hagirima ntawe uhari. Na uhari. Nenda ikure kandi egaje birama mahoro. Uzobona basiko no ikura aranzanire gwiwe. Nta muntu wakwizera nzanire gwiwe. Yone kuzanira gutombaye yindi. No cyo dukura kwiga. Nkubari benshi nk'ubunyamaze bamaze. Oya naco nabivuze je ndumufakazi namugabo ngira. Uzobishaka nzokura kwiyi cha dushaka kwiwiwe. Uri ready? Uri ready? Oya da. Nibesha ko gukurikirana bavuga ati jewe vraiment naramukaniriye munyamuji jewe. Eba. Ningira teka neza bagore bateka neza barakundwa none uyu munwa wanje nawe uzosiporta haragaba bakunda umunwa haragaba bakunda umunwa kujya umugabo yawe usiport iko nundi muntu no je ndavuga cyane je ndatwenga kandi niyo mbabaye hanyene ngeza kuvuga ibitwenza niyo ngeza no kuvuga ibishaputse kandi nk'ubusa bisaruri muri babandi muri kumana nashwa n'umugabo uvugira hejuru ntare expose nyene uvyumva ubabare bwanje bwose ndabushire hanze nabo ababanyikiwe kutabaravya abanyi mukumba bazutinye byo banyi ntavyo bamenye nivya babiri mu gitanda vya bindire vya nuko zuba kwa mbore jewe mpfu mutima kandi niko barundi babivuze hari ibindi ahora kera ntwagiye n'amagi bone gitingwa gasendabonye ntibage inyega nyene mukora makosa sa mukuma ati turi mico nakaranga cy'igihugu izo zagiye cha Yesu atarapfasha yarabambye byose bimera neza byose bimeze neza mani kuba Ujye by'ubukoroni tumeze neza tumenyereye umuntu yapfakaye aca yikura nayambaye igihe kinini niyo nkuye umvume ngo rahenye ndahenye numvume ngo utoki ni buto numvume ngo sinzi ntacanguma nambaye sino kwiho Maria naho numeshi nk'ubunyabwo batinya ntabyo nshaka wana uyikuye nk'ubu onye nuri nkumi oya jewe ntabyo nshaka no kuri gusa kubaka ariko destin y'Imana hari umugabo w'indoto zanje mpambwira Imana uyabonetse je ko je ndo cyangenda ça vraiment ukumba kagibutamu kweli we naye ukumba kagibutamu udahaze kandi nakubwiye ko ibintu ugira ko biruhaze none urarihigwa inzu uramahoro abana bari oya nukuje igipolisi cubaho n'abakobwa bose bari ko umuntu wese aherereye polisi kuko numusanzana akabido k'amavuta kimesa oya ayo nayo bwira bama babwira ba office ivyo navyo baba ariko none ushaka kuba ibujumbura barakuriye inzu uragwaye barakuvuza ivyo biramaze ivyo biramaze barakuriye amatara n'amazi je simenya ngo biracitse kiretse rikidezi ukufye iwanje ntibicika nta napfa nubwo nopfa muvuga gusa amazina ya naka yasigwana naka n'amahera kumpamba bakamamba abantu bimana murongo na polisi bafata neza abagore ubandura muri sikongo ari umupolisi je ndi mukazana n'umukuru w'igihugu
niko mwambwira abantu Okay. genda mukazana mukuru w'igihugu. Yes, bon, dusoza n'ikiganiro hari experience nininya ufise mu rugo. Uno munsi en fait niko twagerageje kuvuga dutwenga mugabo hari experience nininya cyane ufise mu rugo ukumbure ushobora kubwira abantu. 1 nk'umupfakazi, 2 nk'umugabo mugore mu rugo. Aha, mvuge nk'umupfakazi rero. Yes. Okay, je nshatse kuva nk'umupfakazi. Novuga yuko bisa ko twihagararako. Dukore cyane. Yeah. Twirinda agasuzuguro kuko umupfakazi wese ahari arasuzugurwa. Kandi umupfakazi nawe nk'ubu umugabo agipfa. N'abapfu iyo basigira za rukururana. Famille ciyaguruka. Marango abo yarafitiye amadeni bakazamba ngo umwana avyaye hanze imyaka wabanye nawo mugabo umwana ntawo wamenye umwana kwatigeza kuba tawa mugabo atakuvugira dahari urumva kazamba baramuzanye kazamba nana umva ibibazo birabaho byose akusenga Imana ikaguha umutima wo kuvyakira hambwa cuba satisfaite n'ubuzima urimo ntushake gusa kuba mugabo ubuzima bwawe gutya ko ari gihe wabuba mu buzima bwa gutya kubyo uvuga ati nagifite gatatu mu ndwi mayonnaise iheze nca telefone ati gasheri mayonnaise yaheze ariko iyi mayonnaise mfise sakutegeza guhana na 2 semaines no musituye mayonnaise je ndashaka kwikura ko nkagira umva ibiharuro bitategeza kugira ibiharuro byinshi yes bon je numwe unafite ibintu byinshi ndagusabe unyemerire nzokarondere kandi ego nuvume ngo mfite ibintu byinshi twari kuganira bijanye niki bizene ubuzima tubayemo ubuzima na formule bugiye ntuzobuheza n'ubunyene ni bingene ubona ariko muragomba gukomeza yiga ku munsi ariga ku munsi yigira ku bandi d'abord experience y'ubuzima afise Imana ngiriye ubuntu sinzi kwiyambika ibibazo kandi jaho mbona nta kintu na kimwe kirambako kindemere mbure kutaryama je 3:30 saa 4 zigeze njanga usinziriye nugo bapfuye turyamanyaho aho je ndabanza nkasinzira nkikangura saa 12 nkibuka ko wapfuye nkabandanya ndira uwo niwe jewe je nigeze kubura umwana kandi kubura umwana cugiye birababaza narababaye makwa kubyo abantu bose bibaza yuko twica muri salon n'abandi nagize umuntu anyegereye wiki namwe ati je ngyamye amakosa bose baratangara wo ryama ndambwa je numvitira canja mu gitanda burya nibutse ko nabuze umwana 6h du matin kurya umuvyeyi avyuka agize guke ndabwa umwana wanje ubwenge bucaga umva jeya nugo nagira ikibazo kingana gute ndafise umwanya jewe ntegerezwa gusinzira ntege umva jaga njyanye mvyuka mfise ukundi kuntu singaruka nabwa ubabare nari mfise uvyukuri strong ego mvyuka mfise ukuntu numva ko uvyuka n'inkome zisha ego mvyuka mfise ukuntu nca nimva kumbe nakayapfuye après gufumva turahamba ureca tugira ibindi nzoca ndavyiga mu nyuma ndagushimiye cyane ego murakoze Imana igozageye nubwo ivyo tutategiye kuganira atarivyo tuganiriyeko ntaco nzogundi mwanya yes nivyo vyiza asante sana Imana igozageye ego namwe kandi ukomeze kuba umugabo mugore mère double sinshobora mère double yes merci beaucoup mugimese bagadukurikirana waravye kino kiganiro du début à la fin muri commentaire munsi wumvise twaganiriye akumbure shobora kwa mutahuye cyangwa utamutahuye ivyumviro vyawe ntibikuraho ivyiwiwe kandi ivyo navyo ntibikuraho ivyiwawe so muri commentaire amakani next time tuzoganire kuri sio nateguye ko tuzoganira ko kugira ngo tumeze gufashanya muri urugendo rw'ubuzima asante sana wewe wese wadukurikiranye merci bye bye murakoze